Urupfu rwa Akesi rwatangaje abantu benshi bagiye batandukanye, aho uno mugabo yahoze ari umwe wa mbere akomeye cane, ndetse ndabibutse yuko Akesi Dani ari umwe mu bantu yafashije abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse ubunya izina yabahaye ari naryo bakoresha mu kugira baronke ikijumpu, abandi tukavyita ibiharage. Ino nkuru y'umubabaro aho uno munsi bashoboye kumujana ku maziko, aho abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse bashoboye kumuherekeza ku munsi wa nyuma umuvukanyi wacu agiye tutabishaka. Bakunzi ba Curo TV, jewe ndi umuntu wa mbere Akesi sindamuzi cane, ariko Akesi ndazi yuko ari umwe mu bantu bafise ama ide akomeye cane, ndetse Akesi ari umwe mu bantu bagiye batandukanye, ari umwe mu bantu yafashije abahinyanyuzi, abaririmbyi kugira bashobore kumenyekana, ndetse abo yafashije bamwe bamwe hakaba bamwe bashobora kunamukenguruka, bakaba banamushimira cane intambwe yabashikanyeko. Akesi Dani ni umwe mu bantu bari bafise ikinyamakuru Wakalayi TV, ico kinyamakuru kikaba carakoreyemwo abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse uwahakoreye wese yakoranye na Akesi Dani atokwidoga yuko yoba yagiye ashavuye, nubwo ugushwana k'umuntu uwo ari we wese ugenda umuvuga nabi, mugabo ukuri guherera mu kiyago. Akesi Dani aho uno munsi bashoboye